Hello everyone. Karibu kandi kuri Eric Burundi TV. Let's talk about this again. Topic y'uyu munsi ni of course ni ku banyafrika nyene. Topic y'uyu munsi ni mbega muri Amerika abanyafrika barakenye. Kwanza before ndabashamo confusions, ubukene ni iki? Kugira ngo umuntu aje muri kategori y'ubukene ababuze iki? Uko muri Amerika abakene barahari, ariko imbere yuko uja muri iyo kategori y'ubukene ububuze iki? Hari ico bita mu Congereza umuntu abuze basic needs. N'umuntu adafite icyo kwambara, n'umuntu ataronka ibyo gufungura byoroshe, n'umuntu adafite aho kuba heza cyangwa atafise. Iyo niyo definition y'umukene. Uwo ni umukene. Mugabo umukene ndifuza yuko tuganira ko ubukene ndifuza yuko tuganira ko ntabwo ari ubwo, ariko n'ubundi bukene bw'abarundi cyangwa abanyafrika benshi muri Amerika bafise. Ati Eric uvuze yuko muri Amerika hari abakene b'abarundi? Oh yes, bahari benshi. Ubukene nshaka tuganire ko n'ubukene aho umuntu usanga afise icyo kwambara, icyo gufungura, inzu, imodoka, mugabo akaba ari umukene. Basically aha tugiye muri budgeting, kutamenya gukoresha amafaranga muri Amerika bigushira mu bukene kandi bubi. Kandi hariho ubukene umaze kubugwamo, kugira ngo buvemo ntabwo aba ari ikintu coroshe kabisa. Ubukene hari ukuntu umuntu yarose akazi, agura imodoka kuri payment cyangwa ku mukopo, mugabo ugasanga aguze imodoka y'umusumba. Imodoka mu bisanzwe aguze mugabo yorindiriye kuko atari bwashike mu gihe cyo kuyigura, cyangwa ugasanga uguze inzu igusumba. Ugasanga rero ufite inzu, ufite imodoka, ufite akazi kawe, mugabo ugasanga iyo umaze guhembwa umushahara wawe urisha amafaranga yose, nta cyane usiganya amafaranga make cyane abaho mu mufuko, bigatuma utakaza gusevinga, bigatuma gusevinga byononekara. Ugasanga ntabwo usevinze neza, canke kuko bisigura yuko bimaze kugura inzu n'imodoka yuko byuzuye. Ukeneye gusevinga amafaranga, niba ufite abana bakeneye kujya ku ishure, niba ufise icyumviro cyo kugura business, muri ico gihe ushobora kuba uri muri very big trouble, kuko uba ahantu heza, imodoka nziza, but you have no money. Basically nubwo n'ubukene, kandi ubwo bukene nabwo ni bubi. Mfise na first hand experience, mfise n'umutipe umwe w'inshuti yifuje kuja muri Afrika, avuga ati nibo bikunda, kuko ntabwo yari ku affordinga kuja muri Afrika for just 1 month, kuko yari gutakaza saving, yari gutakaza, ntabwo yari afite amafaranga yo kuri, ntabwo agiye Afrika for 1 month, yari kuba agiye
nuko kwezi kuko niba abantu babayeho paycheck to paycheck bisaba yuko umwanya wose aba ariko akora akazi kugira ngo ashobore kuriha imideni yiwe aba afise. Rero nubwo n'ubukene bukomeye shaka yuko tuganirako. Rero nkaba ndabasaba my people, my subscribers, please let's have a discussion. Shira muri comment, let me know if I'm wrong. Kugira ngo having a discussion. Mugabo tugiriye kuri my research, tugiriye ku madara, it shows abanyafrika n'abakene muri USA. Bidasubira yuko mvuze yuko ngo abanyamerika bose batunze, hapana. Sibyo niko navuga. Niko gusa uyu munsi ndihaye yuko tuhagaragaza ku banyafrika in general. Kandi umuza abanyafrika ntabwo mfuza abanyafrika bose. Oyaye. You know, but I'm talking about majority of Africans. You know? So guys, please, subscribe, encourage me kugira ngo every week nze ndabazanira ibiganiro bishasha byiza, tuganire, twungurane ubumenyi, twiteze imbere. You know? Rero umaze kuja mu kibazo cyo kuja muri kubaho paycheck to paycheck niko babita mu Congereza. Yani kubaho paycheck to paycheck n'umuntu adashoboye ku affordinga kuba off mu kazi ukwezi kumwe canke indwi imwe. Muri Amerika umuntu bakura muri section y'ubukene n'umuntu ashoboye kubaho 3 to 6 months adakora akazi, mugabo agashobora kuriha amabili yose yahora ariha bisanzwe, akongera agafungura. 3 to 6 months ushobora kubikora muri Amerika utari mu kazi, wewe ushobora kuba utari mu list y'abakene. Ariko nimba udashoboye kuba off mu kazi kawe amezi 3 ku mezi 6 udakora akazi, nimba ibyo tubikora, sit down, wongera ukuntu wo fixing your finances, wandike your vision, wandike your mission and your vision. Hanyuma hasigaye witeze imbere. It's possible. Everything is possible. Everything is possible. So, if you guys narabazaniye uyu munsi, let me know nimba mushobora kunyumva neza. Let me know nimba hari akantu mubona nshobora gufixinga as I do these videos. And sigaye, okay guys, kandi nabaye nkuzi igihugu cy'u Burundi, you know, yeah, Burundians, you know, I love my country Burundi. I'm also Pan-Africanism. Ndakunda cyane Africa, you know, kuko niho mva. You have to love where you come from. Niho mva rero. Guys, subscribe, comment and share, and see you for the next video. Bye bye.